Ndabahaye kaze muri kino kiganiro ndanabashimira kuba muri ko muragikurikirana ndi Sheikh niyo nizigiye turi muri rwa rukurikirane rw'inyigisho zitwa itara. Icigwa nyamukuru turiko ni icigwa kivuga ngo twahawe igikorwa cyo guhindura amahanga abigishwa tuje hano mu Burundi wacu nk'abakristo. Igikorwa cacu no guhindura kino gihugu kikagira ingeso kikagira inyifato z'umwigisho wa Kristo, ntikibandanye kibaho nk'uko umenga ivya Kristo ntaco bimaze, ahubwo ivyizerwa bituruka mu ijambo ry'Imana bikinjira bikanyengetera mu mibereho y'igihugu cacu, abantu bakareka kubesha naho batobara abantu bakijijwe. Ijambo nyamukuru ry'iki kiganiro tuvuye muri ico cigwa cose tuza kuvugana ku vy'urugo. Twarabonye ibintu bibiri, twarabonye ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Umuntu si caduka, umuntu ntiyapfuye kubaho, Imana yaramuremye kandi mu kumurema yaramwishushanije ko yaramuhaye agateka itahaye ibindi. Imaze kumwishushanya ko iranamuha n'igikorwa cyo kuganza ivyaremwe, ico tuzokivuganako. Hanyuma ivyo twarabonye ko bisigura kuba Imana yarashize agashusho kayo mu mwana w'umuntu, bisigura ko umuntu wese afise agaciro. Ibi bintu vyo gusuzugura abantu mu kivunga, ibi bintu vyo gufata abantu nabi, ibi bintu twigira vyo kumva ko turi bitangaza turuta abandi bantu, ukusu kugororoka, ibi ntibituruka ku Mana. Imana iraha agaciro abantu bose, naho umuntu yoba ari umuntu asuzuguritse mu maso y'abantu, imbere y'Imana n'uwa agaciro kuko arimwe agashusho k'Imana. Umuntu wese yitwa umuntu akwiye kubahwa uko ari kose. Mugabo kandi twarabonye ko icyaha carinjiye, umuntu yarononekaye, hariho ibintu vyononekaye muri twebwe mu mero yacu, mu mico y'ibihugu vyacu, hariho ibibi vyinjiyemwo, hariho ibinyoma twakiriye nk'ukuri usanga vyiganzira ubuzima bwacu. Ari naco gituma abantu bose bakeneye agakiza. Ijambo ry'Imana nirivugwe abantu babimenye kugira ngo bashobore guhinduka. Ariko vyongeye imico yacu irakeneye guhinduka, irakeneye kwinjigwamwo n'ico Imana ivuga, kugira ngo dushikaho igihugu kigendera ku murongo w'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nta kuntu dushobora kuba tuvuga ngo turaba Kristo benshi muri kino gihugu, ariko aho uciye hose ugasanga hari igiturire. Igiturire ni ikintu Imana icira urubanza mu majambo yumvikana atakurya umunwa kurimo. Igituma kiguma ciganje nuko hariho ibinyoma Satani yashize mu mico yacu twakuriyemwo twemera nk'ukuri, nivyo bituma igiturire kitava mu gihugu. Ivyo navyo nzobigarukako mu biganiro bizokurikira. None rero ngarutse kw'ijambo rigize kino kiganiro rivuga ngo Imana niyo yashinze urugo. Urugo si ibintu umuntu yapfundikanije kubw'ivyimviro vyiwe. Niyo yaremye umugabo irema n'umugore, irabahuza bubaka urugo. Mwumvise ko namaze kubivuga. Imana ikirema yaremye umugabo n'umugore. Uyu munsi mu bihugu bitandukanye ukuntu badondora canke basigura urugo biratandukanye. Mbere mu bihugu bimwe bimwe ho ibintu vyaracanganye, ubu abagabo babiri barashobora kubana bakemerwa nk'urugo. Amategeko y'igihugu akabemerera kwitwa urugo, kandi bakeneye gutunga umwana bakarondera umwana batunga. N'abagore babiri barashobora kubikora, amategeko akabemerera kwitwa urugo. Iyo dusubije amaso mu gikorwa c'irema tukaraba ingene Imana yaremye n'ivyo yavuze, biradufasha gutahura yo ico ibivuze iyivuze urugo. Iyo tugiye gusoma ijambo ry'Imana dukwiye kurisomana umutima wo kurondera kwiga mbega Imana iri kwiravuga iki. Ntiturondere kujanamwo ivyacu ngo turondere ingene ijambo ry'Imana ryo bishigikira. Si twebwe tuvugisha Bibiliya. Bibiliya ifise ico ivuga. Dukwiye kurondera gutahura ico kintu Bibiliya ivuga. Imana yaremye abantu bari uburyo bubiri, irema umugabo n'umugore. Aho ni mu Itanguriro igice ca mbere umurongo wa 26 na 27. Iri jambo ryo kurema umugabo n'umugore risigura yuko mu gutahura urugo kw'Imana hakenewe umugabo n'umugore nyene kugira ngo buzuzanye mu gutunganya urugo, bashire hamwe ivyo bashoboye. Ikigora umwe kibe gishobowe n'uwundi. Umugabo ntashobora gutwara inda, umugore arabishoboye. Ivyo Imana yabigize ibibona kugira ngo habeho kuzuzanya. Imana ntiyaremye abagabo babiri kandi ico kintu yari igishoboye. Iyo ishaka ko urugo rugirwa n'abantu babiri, abagabo babiri, iba yaremye abagabo babiri nyene, kandi ntiyaremye abagore babiri. Iyo Imana ishaka ko urugo rugirwa n'abagore babiri, iba yaremye abagore babiri. Imana ntiyaremye umugabo umwe n'abagore babiri canke batatu. Iyo Imana ishaka ko umugabo agira abagore babiri canke batatu, ntivyari biyinaniye kurema abayeva babiri canke batatu, kumbura ikabaha amazina adasa. Imana ntiyaremye umugore umwe n'abagabo babiri canke batatu.
kuko mu mico imwe imwe umugore umwe agira abagabo benshi, mu yindi mico umugabo umwe akagira abagore benshi, mu yindi mico abagabo babiri bakabana bakitwa urugo, mu yindi abagore babiri bakabana bakitwa urugo. Ibi bintu biranyuranye n'ingene Imana idondora urugo. Ica kabiri, igihe Imana yarema umugabo n'umugore yabahaye itegeko ryo kurondoka kugira ngo bagwire isi, bakwire isi bayiganze. Ni muri ca gice nyene ca mbere c'itanguriro umurongo wa 28. Kurondoka ni gikorwa n'umugabo n'umugore. Muca mwumva igituma Imana yabikoze gutyo. Burya birafise ukuntu bigenda birakwegana. Umugore n'umugore ntibashobora kuvyara, n'umugabo n'umugabo ntibashobora kuvyara. Nico gituma mu maso y'Imana ugosa urugo. Naho ubuhinga uyu munsi mu bihugu biteye imbere bushobora gutuma umugore aronka imbuto z'umugabo atanazi, kuko hariho abantu batanga imbuto zabo zikabikwa mu vyuma bizikanyisha cane, hanyuma zikazomara imyaka n'imyaka, ikindi gihe haciye imyaka umugore akeneye kuvyara abana n'uwundi mugore akagenda agatora bakabimushiramwo hanyuma umwana akavuka. Ariko muravyumva, ivyo n'ibifondano vy'abana b'abantu, si ubugombe bw'Imana. Imana irashaka ko umugabo n'umugore babana amaso mu yandi mu nzu imwe, baheze bavyare. Imitima y'abantu yaragumye, yarononekaye. Muravyibuka ndabivuga mu cigwa giheruka, mu kiganiro giheruka ndiko ndasigura ingene icyaha cinjiye mw'isi. Ibi bintu vyo guhindura no gukora uko tuvyumva ni wa mutima w'ubugarariji winjiye mu mwana w'umuntu. Ntihagire ibindi bintu vy'insiguro turondera. Tugiye mu ijambo ry'Imana, insiguro yonyene ishoboka n'ubugarariji bw'umwana w'umuntu. Nka kumwe Eva yavuga ngo naho Imana yavuze ibi, je ngira ibi, kuko ndabona ko ari byo bikwiriye. N'ubu umwana w'umuntu aravuga ngo ivyo bintu vya Bibiliya nimushire hariya hirya, je ndabikora uko ndavyumva. Umuntu nuko ameze. Nico gituma n'ubusubiremwo umwana w'umuntu arakeneye ijambo ry'Imana, arakeneye Imana. Akuyemwo Imana nta kidashoboka kuri we, ntaca atokora. Ukuguma kw'imitima y'abantu rero nivyo bituma abantu baja kure y'ugushaka kw'Imana. Kandi uko abantu baja kure y'ubugombe bw'Imana niko bakwega ingorane mu buzima bwabo no mu buzima bw'ibihugu vyabo. Ibintu biriko birabuye umunsi, hari abantu babigwanira bakavuga ko ari byo bikwiriye n'uburenganzira bw'abantu. Ego nibo uburenganzira, ariko ni murindire mu myaka 100, mu myaka 50 muzobona inkurikizi z'ibi bintu. Hari umwanditsi mperutse gusoma ariko aravuga kuri babanyabwenge bita les philosophes de la lumière, babanditsi bakomakomeye mu zaburaya mu kinjana c'17 18 bazana ivyumviro bikomeye gose bigahindura ibihugu. Uwo mwanditsi wanashaka ntiyaranakijijwe, yari umuntu atizera Imana, ariko yanditse avuga ngo bajya abagabo nibo bazanye umwijima wakwegeye isi amagorwa isi iri mu uyu munsi. We yarafatiye ku ntambara ya kabiri y'isi yose, agerageje gukurikirana ivyumviro vyatumye ibintu bishika aho irya ntambara yashitse. Aravuga ngo bariya abagabo naho bisongo nibo bazanye umuco, bakwegeye isi ngorane, bazanye umwijima mw'isi. Umwana w'umuntu arashoboye kwiyumvira, arashoboye kuzana ubuhinga, mbere akabisigura abantu bose bakumva umenga nivyo, ariko biha umwanya. Iyo binyuranye n'ijambo ry'Imana, inkurikizi zavyo muratinda mukazibona. Reka tugaruke hano. Imana yasavye umugabo n'umugore kurondoka. Murumva ko urugo rushoboka ruko rugizwe n'umugabo n'umugore, ibigira itegeko. Hanyuma ikirabasaba kubana ubutakivana. Mwitangurira igice ca kabiri ku murongo wa 24. Uyu munsi n'ubundi kubera kwa kuguma kw'imitima nkuko Yesu yabivuze, kwahukana bibandanya vyoroha, biko biraja mu burenganzira bw'umuntu. Iyo umuntu yumva yovana n'uwo bubakanye, nta ukwiye kumumuboherako ubuzima bwiwe bwose, niko bavuga. Hari abandi baza bavuga bati ubuzima bw'uyu mugore bumerewe nabi, uyu mugabo aramufata nabi, kumbure maze leta biciye mu masentare igafata ingingo yuko abo bantu batandukana. Ariko igihe Imana yarema yashaka ko abo bantu babana ubutakivana. Ndakwerekana igituma bigoye uyu munsi n'umuti wavyo. Umuti si ukuvana, kuko iyo bavanye baba barenze cagezwe Imana yavuze. Igihe cose turenze ku Imana yavuze, twame twitega inkurikizi kandi mbi. Eva yariye kirya camwa azi ko akoze ikintu ciza, ariko inkurikizi vyazanye zabaye mbi gusa. Natwe uyu munsi dushobora kwirengagiza ico Imana yavuze, tukorosha ibintu, tukibaza ngo turatoye umuti. Igihe cose tuvuye mu bugombe bw'Imana ntituba dutoye umuti, ahubwo uretse ko iyo ngorane igumaho tuba duhamagaye izindi ngorane. Abahindutse, abakijijwe
bakaba bigishwa ba Yesu vy'ukuri bategerezwa kubaka ingo zitekanye zirimwe amahoro zibera karorero abandi. Nta kuntu na kumwe dushobora kumenya Imana bikatunanira kubaka urugo. Hari igihe biba bivuye kuri umwe mu bubatse urugo bigatuma urugo rwononekara, ugasanga umwe ni victime yama ariko arakogwa ko n'inkurikizi z'ubube gito bwa mugenzi we. Ivyo birabaho, ariko nimba tuzi Imana vy'ukuri nta ngorane n'imwe yari kwiye kubura umuti, kuko Imana ivuze ngo bazobana ubutakivana nuko biba bishoboka. Igituma bidashoboka, igituma bitunanira n'ubugumyi bw'imitima yacu, suko bidashoboka vy'ukuri. Mu mugambi w'Imana abana bakwiye gukurira ahantu bashobora kuvuga ngo papa mama, kandi uwo bahamagara papa akaba ari papa vy'ukuri, n'uwo bahamagara mama akaba ari mama vy'ukuri. Ego nivyo birashobora gushika umwe mu bavyeyi akitaba Imana, canke abantu bagatandukanywa n'intambara, canke hakaba ibindi bintu bituma bidashoboka ko baguma bari hamwe. Ivyo birashobora kuba, iyo vyashitse nta kundi biba vyashitse. Ariko abo bantu iyo ari bazima, uyo mwana afise uburenganzira bwo kuvuga ngo papa, bwo kuvuga ngo mama, kandi uwabibwiye akaba ari papa nyene akaba ari mama nyene. Turinde abana bacu ntibabeho bahamagara papa uwutari papa, bahamagara mama uwutari mama, canke badashobora no guhamagara umuntu papa kuko babona abavyeyi babiri b'abagore gusa, canke abavyeyi babiri b'abagabo gusa badashobora kuvuga mama. Urugo rwiza rero n'urugo rugizwe n'umugabo n'umugore babanye nk'uko Imana yabivuze, babanye ubutakivana, babanye bakundana, babanye bashigikirana, maze abana bagakurira muri iyo environnement, aho hantu heza habafasha gukura badahengamye, batari déséquilibré. Kuko naho tutabibona, iyo umwana akuze adashobora kuvuga papa canke adashobora kuvuga mama, biragira ingaruka ku gukura kwiwe. Muze muganire n'abana bakuze ari impfuvyi canke abavyeyi babo batandukanye, muganire nabo mwumve. Burya abavyeyi iyo bafata ingingo yo gutandukana haba harimo n'ukwikunda, ntibaba biyumviriye ivyo bintu, ingaruka zavyo kuri abo bana babo. Iyo aba bana babazwa nabo ico boterera uko babibona, ingo nyinshi ntizovana, kuko nta mwana yobwira papa we ngo genda canke mama we ngo genda, kiretse yabaye umuvyeyi mubi cyane n'uwo mwana kumva ko badakwiye kubana. Ariko rero muri ibi vyose hari ijambo Imana yavuze rikunda kugorana, ari naryo risigura igituma ingo zisambuka. Iryo jambo riri mu Banyefeso igice ca 5 umurongo wa 22 gushika kuri 30. Muri ico gice Imana isaba abagabo gukunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze ishengero, igasaba abagore kumvira kubaha abagabo babo muri vyose. Ivyo bintu bibiri nivyo vyubaka urugo. Iki kintu Imana yasavye abagabo gukunda abagore si bimwe vyo kubivuga gusa, nukubitangira, nukubakorera ivyiza nka kurya Kristo yapfuye kugira ngo akize ishengero. N'urukundo rutuma uwukunda yitangira uwakunda, n'urukundo rurengeye amajambo rukaja mu bikorwa. Umugabo wese yitangiye umugore wiwe akaba ari wa aha akaryoshe imbere yuko akiha, nta kuntu na kumwe umugore nawe vyo mugora kumwubaha no kumwumvira nimba ari umugore w'umutima vy'ukuri. Igituma imitima y'abagore iguma rimwe na rimwe ikadadarara, bakaba bagumutsi, bakaba abantu badashoboka, nuko rimwe na rimwe nabo baba bumva badakunzwe, bakabona yuko umugabo ashira imbere inyungu ziwe. Mwibuke muri kino gihugu cacu ko hariho umuco wo gushira abagabo imbere cyane, kugeza naho kuva kera isahani y'umugabo yabiya yisa ivyo yafungura rimwe na rimwe sivyo abandi baba bafunguye. Gushika n'uyu munsi hariho abagabo bashobora kurara bahaze kandi bagahaga ibintu biryoshe cyane, ariko abagore babo n'abana babo bakarara badafunguye canke bagafungura ibintu bitaryoshe. Ako kantu karanyuranye n'iki ijambo ry'Imana ryigisha, kandi iyo abagabo bakirengagije biragira ingaruka ku ngo zabo. Ariko reka mpindukirire n'abagore. Hariho n'abagore bigora ko abagabo babakunda, kuko n'abari ngare, abantu badashoboka, abantu batemera guhanurwa, abantu bafise ukuntu babona ibintu kandi uko nyene babibona nuko bashaka ko bimera vyose, abantu bari tetu batumvira abagabo babo. Iyo bimeze uko biragora umugabo nawe kwitangira umugore wiwe. Ivyo bintu bibiri nivyo bitandukanya abantu mu ngo. Umugabo adakunze umugore, umugore ntiyubaha umugabo, ubwo rugo ntirushobora kubaho. Nico gituma iri jambo Imana yavuze ni jambo rikomeye, ntihakagira umuntu agirengagiza. Mu kurangiza rero nashaka nsubiremo mvuge nti Imana mu kuntu itahura urugo n'umugabo n'umugore,
irabasaba ko barondoka iyo bishoboka. Hari igihe usanga bigoranye, nivyo nzobigaruka ko kuvyo kurondoka ko hariho n'ikindi kivuga ngo reka tuvyare abashoboka bose, ugasanga biriko biratera ingorane mu kibano, mbere n'amareta akavyinjiramwo. Tuzobivugana ko Imana ishaka ko abubakanye barondoka kandi babana ubutakivana. Iyo hari kibagoye baharirane, basabana imbabazi. Umugabo akunda umugore yumvira umugabo. Ibi ntibisugura ko umugore adakunda umugabo canke ko umugabo adaha agaciro impanuro z'umugore. Hanyuma baheze bigumanire ubuzima bwabo bwose. Ndabasabira ngo mugire ishaka n'umwete wo gukora ico Imana ivuga, aho kurondera izindi nyishu zinyuranye n'ico Imana yadutegetse nk'abantu bayo. Niho tuzobera igihugu akarorero, tugahindura umuco uri mu ngo z'abarundi muri rusangi, tuwuhinduje amajambo y'Imana. Imana ibahezagire, Imana ibakomeze, mubandanye mumererwa neza. Turangirije hano, tuzoheza tubandanye n'icirwa gikurikira. Imana ibahezagire.